nibutse igisomwa co mu mwaka wa gatatu wa kera atari fondamantare. Nibaza yuko muri fondamantare y'ubu ibi bisomwa babikuye canke atabikiriho, sinzi yuko vyoba bikiriho, ariko twebwe ibi n'ibisomwa twiga kandi vyaratugirira akamaro. Vyobaye vyiza tubishize mu buzima bwa misi yose. Ngomvye rero ko twibukanya kino gisomwa kugira ngo abari baracize bakacibagira gasubire kabavunikiremwo, kabajemwo. Imbeba yahiye ku murizi tikangiyemwo, nabo ngomba yuko kabajamwo. Abatacize nabo bacumvireho. Umutwe w'amajambo uravuga ngo turakeneraniye, bisigura ngo abantu mu buzima bwa misi yose barakeneraniye. Nuwo wibaza yuko utokenera, uwundi munsi urashobora kumwikorako, urashobora kumukenera. Ivyo nivyo tugomba turabire hamwe muri kino gisomwa. Turakeneraniye. Umunsi umwe intambwe yariko iriyotera akazuba, sinzi ingene akabeba kanyegurukiye mu maguru yayo ngo kayikubita ijisho, umutima uraranduka, gahinda umushitsi umubiri wose, kararondera aho kinyegeza karabura. Ya ntambwe nayo irakaraba, iravuga iti subiza umutima mu nda, aha nakubonye kera mfa kukwirekera. Ka kabeba karashima gose, kavuga kati jewe nzogusubiriza mu nkoko. Ntibitevye, ubona ko umugabo n'ivyago bigendana. Ngo umugabo niki? N'ivyago biragendana. Beje ni kubera iki batavuze ngo umugore n'ivyago biragendana? Bo sinzi. Umunsi urizina, ya ntambwe igwa mu mitego y'abahigi. Igihe yariko irasambagirika, irira, ikoma induru, iroha, ikwega vyanka, igomba kuva muri ya mitego, ka kabeba kaba kahashitse nk'ejo, gafatisha ya migozi yariboshe ya ntare, karayiguguna gushika aho icika. Ya ntambwe ibona kuvayo, kaba kayitabaye gutyo. Nejo bundi umuntu yamye agirwa n'uwundi. Erega umugani warangiye. Yamwe aje avuga ngo umugani ugana kariho. Umutwe w'amajambo ni turakeneraniye. Mu buzima bwa misi yose turakeneraniye. Umuntu naho wabona ari kigaba, urashobora kuzomwikorako, uramukeneye. Umuntu ngo ari we wese uramukeneye, mufate neza. Reka kumugirira nabi, ejo ntuzi ingene bizokugendera. Muri iki gisomwa bavuze ngo umugabo, ngo ubona yuko umugabo n'ivyago bigendana. Ivyago ni iki? Ivyago nizo ngorane. Ivyago nizo ngorane. Voilà. None ninde atagira ingorane ngaha kwisi? Ninde muntu atagwa mu vyago? Muri bonisi ya mbere, iyo twise bonisi A, twagombye kubijanisha niyi kuko birasa. Uno musi nagombye yuko twibukanya aya majambo arakomeye. Reka kugirira umuntu nabi, reka kwaka uburenganzira uwundi muntu, reka kumwaka uburenganzira bwiwe, reka kumugirira nabi mu buryo bumwe n'ubundi, reka kumurenganya, reka kumuturubika, reka kumwambura agateka kiwe, reka kumwambura agaciro kiwe, reka gukomantaza umutima wiyumvira yuko utazopfa umukeneye. Ubwo n'ubujuju bwo ku rwego rwo hejuru. Abantu baba bakoresha iyo mvugo bose ngo abo turacabakenera, twebwe turifise. Iyo mvugo ni imvugo y'ubujuju butagira ingene bungana. Nta muntu yifise ngaha ku isi, nta muntu atokenera abandi, twese turakeneraniye.
tureke kwitana abansi bidakenewe. Twese turi abana b'u Burundi, dutegerezwa gukunda igihugu c'u Burundi. Reka rero bamwe bareke kuvuga ngo aba ni abansi b'u Burundi, abandi twe turakunda u Burundi. Ahubwo twibukanye yuko ico dupfa kirutwa n'ico dupfana. Dusubire dukubitize agatima mpembero kuri rwa ruririmbo ruhayagiza igihugu cacu twese. None ubu bamwe bumvise abandi bariko bararirimba ururirimbo ruhayagiza igihugu, bovuga ngo mwebwe murabesha, ubwo ruririmbo sugi wanyu nubwo wacu, twebwe nitwe dukwiye kururirimba. Oya, ahubwo twiyumvira ukuntu umunsi umwe twohagarara hamwe turiko turaririmbira ururirimbo ruhayagiza igihugu hamwe, tuvuga duti Burundi bwacu. Twese tuvuga duti Burundi bwacu, Burundi. Okay, nzobakorera bonus imbere y'ururirimbo ruhayagiza igihugu, kugira ngo tugwiyibutse, twumva amajambo y'inkoramutima arimo, duheze dutahure ko ico dupfa kirutwa n'ico dupfana. Ico dupfana kiruta kure niyo ivyo twibaza ngo turiko turapfa. Wewe uri kuragirira nabi mugenzawe, wibuke yuko uyu uri kuragirira nabi nyene ejo ushobora kugwa mu cago giturumbuka, canke uwawe akagwa mu cago giturumbuka. Ibi n'ibintu vyama biri ngaho biza giturumbuka canke biza nk'impanuka, ntawe bishikira bigomba, nta muntu n'umwe ashobora kuvyikingira, n'ibintu uzubona bishitse uko nyene. Rero iyo wagiriye abandi nabi, iyo utiyumviye yuko abandi uzobakenera, hanyuma ngo bagirire neza, hanyuma ngo ureke kubaturubika, hanyuma ngo ureke kubomora, voilà, aho ikintu gica kigushikira nuko ucumaramara, ukabura isi kumira, ukabura ingene wifata. Ivyo wari gukiza kubera ya myifato yawe, kubera bwa bujuju bwawe, ugasanga birapfuye. Aha imbeba yakoresheje ijambo ngo jewe nzogusubiriza mu nkoko. Gusubiriza mu nkoko ni ukuvuga ngo kugirira umuntu ico yakugiriye. Uno munsi ngoma mvuge gusubiriza mu nkoko kwiza. Ndabizi neza ko hariho abagiriwe nabi, hariho abatotejwe, hariho abahohotewe, hariho abaciwe ibice vy'umubiri, hariho abakomerekejwe ku mutima no ku mubiri. Imana ibaronsa amahirwe yo kubandanya babaho. Ico nagomba mvuge rero, uno munsi sindiko ndabigisha ngo muzosubirize mu nkoko abo babagiriye nabi ivyo babagiriye. Oya, ahubwo muze mubasubirize mu nkoko ivyiza. Niyo mwabona uwo muntu yabagiriye nabi, muze mwikawushe, mubanze mumugirire neza, mumufashe ivyo yategerezwa gufashwa, hanyuma muce mumwibwira. Mvuye muti waruzi yuko ndi naka? Ndumwe wagirira nabi cagihe, ndumwe waturatuza cagihe, ndumwe wagirira nabi cagihe, ndumwe watwara hahandi cagihe, ukiyumvira ko wanyishe canke ukiyumvira yuko banyishe, ariko Imana yaranzigamye ndacariho. Voilà, umugirire neza, abone yuko utamuhemvye ikibi, abone yuko utasubiye kumugirira ikibi, abone yuko utamwihoye, ahubwo umwihoje iciza. Twige kwihoza, twige gusubiriza mu ndumane iciza. Bibiliya ivuga ngo umuntu yakugiriye nabi, wowe uzumugirire neza, ngo kuko niyo wamugirira neza uzoba umuremetse amakara yaka ku mutwe.
nukuvuga ngo umukoreye ivyo wa muntu aramaramara akabura iyo akwigwa ariko akabona yuko wamuruse, akabona yuko wamusumvye, akabona yuko udafise umutima nk'uwiwe, akabona yuko wewe ufise umutima w'ubuntu, ufise umutima w'impuhwe, ufise umutima w'imbabazi. Voilà, reka turutishe abatugirira nabi, reka dukorere ineza abatugirira nabi, reka duhezagire abadutuka, reka dufashe abo batugwanya, reka tubarunde amakara yaka ku mitwe mu kubakorera ivyiza. Aho uko niko kwihora kwiza, uko niko gusubiriza mu ndumane kwiza. Uwo yakugiriye neza nawe, uwo yagukijije wari mwirinde uri mu rupfu bagomba bakwice, akagucira kanza ati ca ngaha ucomoke wakijujuwe, iruka sisubire kubona ngaha, ukagenda. Nawe aho uzoja hose, uko uzoba umerewe kose, uzugume wiyumvira kumusubiriza mu ndumane. Naho utomusubiriza mu ndumane wenyene, uzusubirize mu ndumane uwiwe. Voilà, uzugira uti umugabo wawe yari yarangiriye neza, uzubwira abana biwe uti so yari yarangiriye neza, yaramfashije, yarandokoye, reka namwe ndabagirire neza. Ivyo iyi ntare yakoreye kakabeba vyakagiyemwo gati aha nanje sinzogenda ntakugiriye neza, sinzogenda ntagusubirije mu ndumane. Yandi majambo ni gusubiriza mu nkoko. Twige gusubirizanya mu nkoko. Aha ndavuga mu vyiza. Nizere yuko iki gisomwa gisubiye kutugira abashasha. Nizere yuko gisubiye kuturemamwo umutima mushasha. Tugira umutima wo kubana neza, umutima wo kubana amahoro, umutima wo kwiyumviranako, umutima wo kumenya yuko dukeneraniye mu gihe tukibaye kuri ino si. Umuseneri DFDD ntumufate nabi, ejo urashobora kumukenera. Umu FNL ntumufate nabi, ejo urashobora kumukenera. Umusenere ntumufate nabi, ejo urashobora gusanga ari uri kurakenera. Uharanira agateka kazina muntu, reka kumufata nabi, ejo urashobora kumukenera canke uwawe akamukenera. Umuntu azosohora ijambo akavuga ngo naka sinomukenera, ngo jewe ndifise, uyo muntu azoba beshi, kandi uyo muntu azoba ari ubujuju bumufashe. Twabonye ko umugabo n'ibyago bigendana. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime, no gufyonda kuri kaka zogera. Hanyuma reka twibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.